Nile Sports TV. Bwana Obe na nijoro haraye hasohotse inkuru ni Gustave niyo nkuru yarasanzwe amenyereza umugwi wa Bumamuru Football Club yo mu ntara ya Cibitoke. Uyu mugwi ni mugwi w'abafana pe. Uyu mugwi ni umugwi novuga je kuganjura afashwe neza kuko n'abakinyi urazi ko babahamye haje muri stade urunani harama amazu yabo. Uyu mugwi ni umugwi iyo bitari kubigenda neza abafana babo urabona ko bafise agashavu atari bakamena novuga ati bakexagera. Rero Gustave niyo nkuru yasanzwe afite amasezerano n'imyaka 2 ariko uburongozi bwa Bumamuru bwicaye na Gustave burasenye cyose barahagarika amasezerano numva ko harasigaye umwaka umwe. Bumamuru twibukanya urangije championnat ufata ikibanza cya gatatu. Bumamuru muri Coupe du Président waviyemo muri kimwe cya kabiri gishicanye nyuma kwemo na Frambo di Centre. Eske Bumamuru kwirukana Gustave niyo nkuru n'umusaruro mubi cyangwa uri zantunganye zo mu gwa Bumamuru anti ya Bumamuru na Gustave niyo nkuru ni uyuhe muntu agiye kuvyongorikiramo? Kuri Bumamuru tumaze kubona ko ari zimwe muri equipe nga mu gice cyo Burundi zitihanganira abamenyereza kuko ugiye kuraba nko mu myaka 4 iri nyuma cyangwa 5 ashobora gusanga atamenyereza yigeze amara y'igihe kirekire muri iyo equipe kuko nyimba twibuka Ale Olivier Niyunge ko mu mwaka wahera ko vyageze muri equipe ya Bumamuru bamwirukanye hajya sezo sinibuka ko yanaheze oya ngo yaje mu ijoro shirako ndavuga umumenyereza bita Michel Tuhabonye nawe muri equipe ya Bumamuru ntiyamaze igihe shirako zana uyu Gustave niyo nkuru nawe bibaye uko nyene twibukanye ko ku rukino rwa bakinyi na Vitaro nyimba tare Interestare umumenyereza burya bakubwira ko atigeze arara no mu gisagara ca Cibitoke ibuganda umusaza urukino ruheze ewana yararondewe n'abafana ba equipe ya Bumamuru hafi bamwica hamara va yizira mu gisagara ca Bujumbura mu nyuma nyene baza kugabanya gashavu basubira mu ntara ya Cibitoke ariko kuri Bumamuru novuga ko kumburere zirashobora kuba ari intunganyo zabo zimeze nabi mu burongozi kuko nta mu bakinyi yari yifuza ntawe batamuzaniye twarabonye asimbire muri equipe zigiye zakorotse ndavuga nka Ered Bamasipiri azana makinyi batazira Dante kina kurande kuri nimero 2 arazana mukinyi asanzwe kina ku ruhande rw'imbere yambara nimero 17 bita Semblay aja muri equipe ya Frambo di Centre azana umukinyi ariko kina kuri nimero 2 neza ndavuga Jafetiniera kujya mukinyi nivo yarasubiye inyuma aja hagati mu kibuga aja muri equipe ya Kanza United azana agasore ka Makis umpeti myiza kinzobuku asimbira mu mishi gitandukanye azana abasore benshi bagiye batandukanye muri equipe ya Bumamuru turavuga ati equipe ya Bumamuru ariko afite umukinyi nkunda Arteta Ndikumana avuye muri equipe ya Rukino yarameze neza Irieve yakoze yavuye muri equipe ya Musonga Papi Habuka kuva muri Kayanza United turavuga ati Duzimano Christophe Ndekengurukije ego urumva turavuga ati equipe ya Bumamuru ishobora kuba rimwe muri equipe je gutwara igikombe naho twabonye ko equipe ya Musonga Tino yari kirabizamo neza emira nkije gutwara igikombe ariko turavuga ati equipe ya Bumamuru naho ishobora kuza gutwara igikombe cy'uno mwaka ariko tuza kubona mu nyuma bitanguye kwanka tuza kubona mu nyuma equipe ya Aigle Noir equipe ya Musongati zije zirayibuza equipe ya Bumamuru harageze n'igihe ijya mu kibanza ca mbere nyimba ntibeshye umwanya muremure yego ntabwo yibeshye umwanya muremure equipe byabonetse ko igiye gutangura gutakaza igikombe igihe baje mu ntara ya Makamba kuri stand NPPC gukina na equipe ya Aigle Noir Fighters kandi urabona bari bacunganye ku majisho yego equipe kandi ya Bumamuru yari imbere ya equipe ya Aigle Noir banganya ubusako bundi equipe ya Bumamuru iragaruka muri stade wabo inganya na equipe ya Vitaro bahaye ruje zigira kuri 2 uranyumvira urumva equipe ya Aigle Noir mu gihe nayo yari kiratsinda bituma iyije imbere equipe ya Bumamuru noneho rero kandunduriza gutsindwa na equipe ya Interestare ibitsindo 3-2 equipe ya Aigle Noir bica bituma iduga mu bicu cyane equipe icifata ikibanza ca mbere niho twagiye kubona rero equipe ya Bumamuru itangura gutakaza inguvu equipe ya Bumamuru itangura gutakaza
icizere c'igikombe baza kuvuga ati reka tureke Primus League turabona ko yamaze kutunanira reka twibaze cyane kuri Coupe du President naho tuza kubona equipe ya Flambeau du Centre nayo nuvuga cyari igikombe cyari gikaniwe n'imigwi myinshi ndavuga nka equipe ya Vitaro equipe ya Flambeau du Centre equipe ya Musongati tuza kubona nyene equipe ya Bumamuru iba elimine muri demi finale kuri stade wabo naho batsinze equipe ya Flambeau du Centre ibitsindo biri kuri kimwe kuza guteranya ibitsindo biri ku busa bari batsinze kuri stade Umuco imuyinga biza gutuma equipe ya Bumamuru isezererwa bararaba recruitment bari bagize bararaba wo bita Gustave niyo nkuru musaruro abahaye baravuga ati reka nyene tukureke tuvyaranya ariko kuri Gustave niyo nkuru uvuga ko ari umumenyereza mwiza kandi yari yashoboye kuvyerekana yaravyigirekanye muri equipe ya Buja City yaravyerekanye muri equipe ya Kanza United yaravyerekanye wanashima no muri equipe ya Aigle kuko niyo yahereyemo aravyerekana muri equipe ya Famboni kuva muri Komoro nuvuga ko Gustave niyo nkuru umumenyereza mwiza umuguzo mugura umve kutazobuguza umumenyereza mubi abirumvikana umumenyereza mwiza umuguzo mugura ti abazorose umumenyereza ariko kandi equipe ya Bumamuru ikabona ntibanje kwicara itunganya ibibazo biri muri rya equipe ndavuga muri bahere musi muri staff bubake yego equipe umumenyereza naho uzana Mourinho naho uzana Pepe Guardiola muri rya equipe azonaniko jewe message noshobora gutanga bwana Obe ku ndongozi z'umugwi wa Bumamuru Football Club. Icambere bwana Obe football ni patience. Nyimba tubona hari imigwi ikomakomeye ku mugabane ya Burayi. Zikaba branch za Man City, za Real Madrid. Ariko kandi bafise abakinyi bakomeye bashuyemwo n'uburyo bukaze. Bumamuru na staff technique ndetse n'abakozi ba Bumamuru ya equipe ibuke n'intara. Nayo mpamvu iyo itsinzwe urabona ko abanyakibitoke birababaza kuko mfise message yuko bajya abanyakibitoke hari amafaranga make batanga aza hehe muri equipe rero nyimba ubonye bakaze je no urazi ko nkunda kuba ndi muri te kibuga kunze kuganira n'abanyakibitoke benshi barakubwira y'inyo mukinyi vyanse akakubita swata par exemple garije bakamugwita ishute akayibroka nabi direct ijambo ribavamo ngo nakayapariye ngo yana ngo acaterata rero message nshaza gutanga football uno mwaka birakunda umwaka uza bikanga umwaka uza biranka undi mwaka bigakunda kwirukana abamenyereza buri sezo siyo solution yego none abamenyereza bose baza muri equipe ya Bumamuru ni babi twovuga ko ari babi ndiko ndaduga kwirukana abamenyereza buri sezo par saison siyo solution ikindi naco nivyo abafana novuga ko ari umukiyagira 12 ariko mufana laba aho ugeza gufana reka kwishira mu maranga mutima kuko nujya mu mugize guhura naho ushaka intsinzi rero uburongozi bwa Bumamuru bura cyane novuga ati baba abanyamupira mvuze baba abanyamupira babijemwe babize ko se zishobora kuba neza cyangwa nabi matwasumira sindashobora kugura umusisanguzi bwiza cyangwa se mbe official mugama twasumira ngo bagomba kuzana Josre Bifubusa yahora kwande mu Rwanda kwa Kiyovu Sport ariko kwa Kiyovu Sport ndabizi kukundo kurikirana champion mu Rwanda ndetse za Tanzania n'ahandi naho Kiyovu Sport azi ko arangije ahantu habi hafi mu kibanza c'10 Kiyovu novuga ko yagowe n'ikintu cyo kuvuga muri cyo kubura uburyo kuko twarabonye abakinyi bagenda bavuga ko bagira bave muri rya equipe abakinyi bamwe bagenda bitwarira equipe ya Kiyovu novuga ko Josire nawe yashikiye muri equipe novuga ko itari bien organisée itari imeze neza ariko Josire burya ni yace muri equipe ya Bumamuru ndivyo niho ndakubwira Josire Bifubusa impamvu bashaka kumuzana burya igikombe ca championnat Bumamuru ifise 2023 nimba ni heza bagitwaye bari kumwe na Josire Bifubusa kandi uwo mwaka Josire Bifubusa niwe yaciye aba umumenyereza mwiza yaranze sezo ntaguciriyemo Josire Bifubusa yaje gusubirira Vivier Bahati kuko yarangije faze araruwa mbere hama Josire Bifubusa aza muri faze retour acabana igikombe ariko nanci ndagugarukana inyuma bari bafise abakinyi bandi bashasire naho Imana abakinyi umukinyi ari hagati mu kibuga abona Bria bazunzamana rero je bakanyanga bakiri bakanyanga pano bariko barapaca rero je kubwiwanje
ivyananiye Olivier Ningo batazira mutombo bagufitiye ba Eriel Dinyo Eriel Dinyo bikananira uyu mugabo Gustave Niyonkuru Richard Kirongozi Bazombo ekipe yari jewe ndabona ko n'uyu Jesure Bifusa ashobora kuza kananiye ngumye urundi karamunanira jewe ndabona ko hamwe staff technique to kwicara neza nubwo bozana uwo Jesure bo bariko baravuga ndabona bishobora kugorana kubwawe Jesure Bifusa niwe gisubizo mu mugwi wa Bumamuru Football Club. Oya nakubwiye ko ekipe ya Bumamuru ikabona idatunganije uburyo bwa ndavuga staff yayo ikabona idatunganije ekipe yabo guhera kubaka guhera mu mizi ndavuga muri fondation kugeza hejuru ekipe izomera nka ekipe ya Manchester. Ekipe ya Manchester ifise abakinyi, ekipe ya Manchester ifise amahera, ekipe ya Manchester ariko ni ekipe novuga ko urumenyereza wese araza bakamwirukana kandi iyavuye yari myiza twibukanye ubita Eric Ten Hag yarava muri ekipe ya Ajax ari myiza ashika muri ekipe ya Manchester biranka ubita Ruben Amorim nawe yari mwiza Sporting Portugal yego biranka n'umundi nyene dushobora kubona ekipe ya Bumamuru imeranga nka ekipe ya Manchester ekipe ifise abakinyi ekipe ifise amahera ariko nyene umumenyereza wese izana bivanye n'ivye n'igituta ariko arakorera kugasanga ekipe imana nije nari guferinga Nair Sports TV.